Ndabaramukije cyane bakunzi ba kino kiganiro gitondo gishasha amahoro y'Imana niyo ndabipfuje mu byanyu no mu banyu. Nijewe jambo Imana rambana ngo nangaye kugaruka mu kiganiro gitondo gishasha ngo dusangira amajambo y'Imana. Abareje bensanzwe ndakibatunganiza kandi ngabareje bensanzwe ndakibashikiriza none ndabahaye ikaze muri kino kiganiro cuno musi. Twagomba dusoma amajambo tubona mu cete canditswe na Yakobo igice ca mbere umurongo w'12 wonyene turaba amajambo ahari tuyasangira umwanya muto ya hanyuma duce duhava dusenga Imana. Havuga ngo ivyo kwihanganira ibigerageza hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo ico Imana yasezeraniye abayikunda. N'umurongo wa 12 wonyene. Imana yacu nihimbazwa n'ano majambo tubonye tubwira ngo hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza koko niyamara kurama, no kuvuga niyamara kunesha, niyamara kubirengana azohabwa igitsibo c'ubugingo. Kandi ngaha turavye neza dusanga aya majambo agombye kuvuga ngo umuntu atazoshobora kwihanganira ibimugerageza sumuhigwa. Bavuze ngo hahigwa umuntu yihanganira ibimugerageza, bigomba kuvuga ngo utavyihanganira nawe si umuhigwe, aragowe. Kubera ikagowe, kubera yuko ntazohabwa ingero. Hariho ingero atazoronka, hariho ico azohomba, ntazohabwa igitsibo c'ubugingo. Kandi ico gitsibo ngo ni igitsibo Imana yasezeraniye abayikunda. Imana yacu nihimbazwa n'ano majambo. Muri kino gihe aba Yakobo bandika bino vyete muri vya bihe bitari vyoroshe vy'uruhamo, bari barashwiragiye hirya no hino. Umwe wese iyo yahungiye, abagiye za Tesalonika, abagiye za Efeso, abagiye hirya no hino mu Bugiriki n'ahandi hatandukanye, i Filipi, Kolosayi n'ahandi. Aho wasanga rero muri ibi bihe ibi vyete vyanditswemwo ni ibihe bitari vyoroshe, vyari vyiza, vyari ngombwa, vyari nkenerwa yuko aba bayakobo nk'indongozi zari zirongoye ishengero ico gihe bandikira ivyete, bandikira amakete, amabaruwa. Bwari bwo buryo y'iyo moyen de communication bakoresha, hanyuma bagategura kandika ikete, amajambo, impanuro, kubaremesha, kubatera intege iyo bagiye, iyo basabagiriye hirya no hino. Rero Yakobo yanditse amajambo, muri ano majambo yandikiye bano bantu bashwiragiye hirya no hino mu mice itandukanye inyuma y'igihe habereye uruhamo, abitiriwe izina rya Yesu bose bagahamwa hirya no hino. Hanyuma rero abandikiye babwira ngo yemwe mw'abantu mufise ibibagerageza, mufise uruhamo, ubuzima murimwo, amakondisiyo de vie murimwo ntiyoroshe, ubuzima murimwo buragoye, ubuzima murimwo bwuzuyemwo ibibazo, bwuzuyemwo ingorane, bwuzuyemwo amarushwa, bwuzuyemwo amakuba, bwuzuyemwo amageragezwa, ubukene, ingwara, kubura ibi na biriya, guhohoterwa, kurenganywa, gufatwa nabi, gucurwa bufuni na buhoro n'ibindi bigerageza vyinshi. Mw'isi hari ibigerageza abantu vyinshi, hari amakuba menshi, hari amageragezwa menshi, hari intambara nyinshi, hari ibibazo vyinshi, hari amarushwa menshi. Ababwira ngo mugabo rero hahigwa uwihanganira ibimugerageza, kandi ibi bimugerageza bikaba ari ibimugerageza bigomba kumukura ku Mana. Kuko hariho amagerageza umuntu novuga ngo yikwegera, ugasanga n'abavuga ngo inkwezi irikwegera. Ariko mugabo iyo ibiriko biraba ku muntu ari ibintu bimuhora ukuba umwana w'Imana, bimuhora urugendo ruja mw'ijuru, bimuhora gusenga Imana, bimuhora guca bugufi, ugasanga n'amageragezwa atewe na shetani n'abamukorera bagomba kumukura mu ntumbero y'agakiza, bagomba kumukura mu gakiza. No kuvuga uyu muntu akaba ari umuntu ari mu rugendo ruja mw'ijuru, akaba ari umuntu novuga ngo yemera Imana, akaba ari umuntu ayoboka Imana. Uyu muntu ni wabwirwa ngo hahigwa wewe wihanganira ibyo, kuko niwamara kurama, niwamara kurengana ibyo, ni nkaho uri muri centre de formation, ibyo uri kuracishwamwo niwabirengana, niwapasa
hasi ico kibazo, niwarengana iyo mitego yose, niwasimba iyo manga ugashika hirya y'ibyo bibazo, hirya y'ayo mageragezwa, yewe wa muntu uri kurageragezwa, hariho igitsibo Imana yasezeraniye abayikunda. Hariho igitsibo c'ubugingo Imana yasezeraniye abantu bari mu rugendo ruja mu ijuru, bahuye n'amageragezwa, bahuye n'intambara, bahuye n'uruhamo, bahuye n'uruvugo, bihanganiye byinshi, bihanganiye ibibababaza, bihanganiye gufatwa nabi, gucubwa bufuni na buhoro, bihanganiye akarenganyo, abantu bihanganiye guhohoterwa, bakavuga ngo hako mpemukira Imana notuma nemera ngahomba ibi byose, hako mpemuka ngo ngomba mbe mpemuke ndamuke, nemeye kwihanganira ibi bintu, nemeye guhomba. Abo bantu Imana ibabikiye igitsibo c'ubugingo, kandi ico gitsibo Imana yakibikiye abayikunda, yakibikiye abantu bayikorera. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cy'uno munsi, nano majambo burya rero kandi sindanayateba ko ntumbereye kuvuga ngo ukwiye kwihanganira ibyo uri kuracamwo. Sinzi ibyo uri kuracamwo, sinzi intambara uri kuracamwo, sinzi ibikuruhije, sinzi ibikuremereye, sinzi amarushwa, sinzi amagorwa wewe uri kuracamwo, sinzi kuri kuyategwa n'abari abagenzi bawe, sinzi kuri kuyategwa n'abo muvukana, sinzi ko ari ibiso wanyu cyangwa nyokwanyu, sinzi ko ari nyogosenge, sinzi ko ari muvyarawe. Muranumva bavuga ngo nahawe ishano na mama wacu, nahawe ishano na naka, nahawe ishano n'umuntu wo mu muryango. Sinzi ubuzima uri kuracamwo bw'imbobane buruhije kandi bubabaje uri kuracamwo, bigusaba ko wihanganira. Nzabona kukubwira ngo shishikara wihanganire ibyo byose bikubabaza, shishikara wihanganire ayo mageragezwa uri kurahura nayo, shishikara urwane intambara yo kwihanganira iyo mibabaro uri kuracamwo. Tubonye bano bene data babwiwe ngo hahirwa uwihanganira ibyo, kuko niyamara kurama azohabwa igitsibo c'ubugingo. Imana yasezeraniye abayikunda. None nano majambo, uwihangana n'umuhigwe, ubutihangana si umuhigwe. Akaburungu gasozera aya majambo. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise atubwiye ibyo kwihanganira amageragezwa. Birashoboka ko ari abantu amaze imisi bidoga, biganyira, bihebuye, bagerereye kure yawe kubw'ibyo bariko baracamwo by'amageragezwa, ariko ku bw'ano majambo bakaba bahisemo gusubira kwihanganira ibyo bariko baracamwo. None ko bahisemo kwihana no kuvuga ngo Mana mbabarira aho nihebuye, aho niganyiye, aho nasuhuza umutima, aho nagerereye kure yawe, mbabarira. Abo bantu n'ubahangaza, ubeze ubatunganye, uca ubashoboza kuba ubuzima bwo kwihanganira ibibagerageza, kuko nibamara kubinesha hariho igitsibo c'ubugingo wasezeraniye abagukunda, kandi aba nabo bazokironkemwo. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, no kusabye tubyizeye. Amen.